Icyambere na mbere novuga yuko boza biyemera hama bitegure kuko ndazi yuko mu Burundi ari tala zivuka kira buri munsi baze biteguye umuntu azoze azi yuko aje guhiganwa. Iri higanwa ryabayeho kugira ngo habeho aba jeune bafite talent mugabe izo talent zishoye kuzamurwa zishoye kushigwa hejuru hanyuma bashoye nabo nyene kwiteza imbere. Ariko mugabo muri ivyo harabaho kwigishanya, ni naco gituma twebwe iyo turi muri jiri ntabwo umuririmbyi twibanda cyane ku kuririmba kwiwe gusa, ariko turatanga n'impanuro kandi tukamubwira na juste hari ivyo n'ivyo tugira benshi badakunda kudutahuramwo. Kenshi hari gihe nk'umuntu umuparticipa cyangwa umuntu abaje guhiganwa kenshi usanga umenga twamukariye, rero benshi bagaca babitahura nabi, ariko ni juste ko ni ya image tuba dushaka gutanga kugira ngo buri mujene wese aza guhiganwa aze kuza yiteguye, aze kuza ari prêt, aze kuza ari sûr n'ivyo atuzaniye ngaho imbere, aba yifitiye confidence muri we, aba ari umuntu ashobora kumva n'impanuro dushobora kumuha. Kuko muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo, nta kintu cyo vuga ngo urumva ngo dufukerere ko umuntu aririmbe nabi hanyuma ngo dohorereko.